Ngiyo nkoze diri n'ababosi kabiri gatatu iforiso na okipe nukuri jewe hari ibintu bincanga ndakora cane ariko inoti sindonka Monday to Sunday satira rondera Mr. Money nawe yigira niwaronka agacupa urankoringa ndagasomeko ejo nzogusubiza nk'iyi mihanda nta magorofa twama turonka yo guhaha niwaronka agacupa urankoringa ndagasomeko ejo nzogusubiza nk'iyi mihanda nta magorofa twama turonka yo guhaha. Yes, One Topaz ndakuramukije. Sawa kabisa, meze fresh kabisa. Umeze neza? Acha ndameze neza kabisa cyane. Ndabona nubwo waririmbye ngo nta muri je ndavyibuha ubo mbona umengo wavyibushe bimeze gute? Acha je kweli ukomeze no kunyene kabisa kandi nagashida kabisa. One Topaz kubera iki washimye kwitwa One Topaz? One Topaz ugenda gite sikuvuga ngo nje kwanza sije ngo nje nagize. Kubera ko nje nakora ibintu kandi nkabanguka cyane. Yes. Abantu mise baravuze ati Topaz. Ati umupeti yakwe kwita Topaz. Wo Topaz ugwembe nike mikati ikintu kinyarutse. Rero abantu baba barambwiye ati wo mujamo ni Topaz. Kuna meze byose abikora n'ugwembe. Ni Topaz. Je nje ndarikunda kabisa. Nawe usanzwe unyarutse ibintu urakata. Je ndabinyarutsa je byo mikino ndakata. One Topaz. One Topaz. One Topaz. Nirihe banga bakoresheje kugira ngo sori ndimwe imwe gusa igahita yifatira imitima yabeshi? Ibanga je nakoresheje tarindi no kwizera Imana. Kwizera Imana. Narizeye Imana mu byo nkora. Tuvyizere ko usanzwe unasenga. Uyu munsi wagiye gusenga kwa Dimanche. Ubwo vraiment pana blague je ndasenga. Usanzwe usenga. Je sanzwe usenga. Kandi ibikorwa byawe byose ubiragiza Imana. Je mu byo nkora byose je ndashira Imana imbere. Ibikorwa byanje byose nkora kuko ikintu cyose wokora udafise kwizerera mu Mana cyoshikako. Ntacyo wapfa harashyitseko. One Topaz twizere ko ivyo tubwiye ko ibikorwa byiwe biragiza Imana ko barukuri. Nivyo kabisa je vraiment vyizere kabisa. Yoko iki kintu mukunda kwimbaza no ku radio ku ma television beshi. Impamvu dukunda kwikubaza One Topaz uracari muto. Ni indirimbo ya mbere wasohoye, indirimbo ya mbere aho abandi bagana kuvumira ku ndirimbo zirenga 10 wowe warimvye indirimbo imwe gusa ihita yifatira imitima ya benshi. Je narinze ko kumboreho baragiyemo bya bintu by'amangetengete waba warakoresheje nyene bimwe bita sinzi benshi barabivuga ngo none nakoresheje amangetengete mugabo mvye nakoresheje navyatse kamwe nizera Imana. Kwanza gatoyi abakora dukurana bashobora kwibaza ati none iyo ndirimbo ko uravuga yifatiye imitima yabeshi niya gatoyi gusa udushishirize ko amatugaruke. Indirimbo abantu bakunze nka cyane nga mu Burundi kirese nga mu Burundi gusa mu Rwanda mu bindi bihugu bitandukanye kandi iyo ndirimbo barayikunda cyane kandi yaravuzwe cyane. Yego cyane. Indirimbo ni Sevenera, indirimbo imwe amajambo avuga ngo nta muri jendi yaravyibuha inzira ija mwijuru irafunganye turindire iyo munsi w'imperuka aho umwami Yesu azoza twika natwe ku mafari twifunga ivyo n'abapasita bazobivugishwa bazoduhora ingwara yo gucitinga n'abana twavyaye mu gahinga inda zakorotse tutiyumvira ivyo n'abapasita bazobivugishwa. Ayo majambo yose ne wayandikiye? Ya majambo yose iyo ndimo je nayanditse yose kwe. Nta muri jende yigera vyibuha inzira ija mwijuru irafunganye. Dutahura iki abarundi? Negashaho no kuvuga iryo jambo nta muri jende yigera vyibuha benshi biyumviriye ko navuze yuko ngo uri umuntu kuvuga ngo ngo numwase ngo muri jende no umuntu base ngo atavyibushe. Wapi navuze ati buri muntu wese ati yamira mu bibazo. Muri jende kandi umuntu wese yamira mu bibazo n'umuntu azi yuko kugira bive nk'ibyo bibazo by'ubuzima no gukora none ugashaho uwo fungura gute utakoze ngo urekura amaboko ibikunda muri je no kuvuga umuntu yitawe yuko kintu cyose azokora azoryarusha. Bavuze ijambo muri je twumve ko ari umuntu akora yitahuye mu kintu yamaze kwitaho kwitahuye mu kintu runaka mu kazi runaka mu travail yose uziko uri urushe muri jende. Indirimbo ko yitwa Venera inspiration yavuye kubera iki indirimbo wayiswe Venera
usanzwe witwa Venera canke usanzwe ukunda umugwizatunga witwa Venera bimeze gute? Iyo ndirimbo mu kugenda yite Venera umugwizatunga Venera niko ko nayo kwita Ziranotse cyangwa nkayita Siyoni, ariko urumva wategeza kwitwa izina ryo mugwizatunga boss namvo nayise Venera niko kwita Ziranotse zingo Siyoni, ariko wategereza hari ngiyi rero jewe genda yite iyo ndirimbo Venera je nakoreye umugwizatunga w'ubupasteri aba mu Ngagara jewe nk'iyo mashure atari banga uvuga yitwa iyo ni verite si banga yitwa gute uwo mugwizatunga wakoreye uwo mugwizatunga n'umupasteri yitwa Ramos mu Ngagara umugwizatunga naramukoreye ndamukoreye kw'ishure naniga 6e kandi yari yageze ko ndiha amafaranga y'ishure kandi haburamwo 25000 ndavuga ati mutama ko ndamukoreye cyane kandi nkaba ndi umukozi muri we kandi yemera yizera ntegerezwa ko nizereye ko ya mafaranga azomaze atari kinyene maze kubona ya mafaranga atayampaye kandi umukozi umwe mu nzi wiwe je no kuvuga akazi je nari nkora muhiri wiwe nadandaza ibarafu ibarafu mugabo maze kubona yuko idateka zigeze mbona ntamaye y'amafaranga ndamishuza ngo yonkubita hamwe ngo ngana bavaruguru ngo usanga atana kimwe bimariye umenga nta ngo ndumwe discipline urahande rugira cyane kwera umwishyuje aguma ambwira ngo mu prématuré kuvuga no umwana yavutse atageze aguma ambwira yuko ndi mu prématuré ndavuga ati mutama jewe si mu prématuré iko nishuza utwanje nabutuma carankubita yarankubise cyane warakubiswe yarankubise cyane gose arankubita uzira amafaranga yawe uzira amafaranga namenekeye naravuga ati mutama none kuje ko nyinya 25000 kandi mbona yuko afise amafaranga umuntu afise amafaranga mu rupanga afise ibirara hanze no mu nzu afise amavewita afise imodoka buri kimwe nyene buri kimwe Imana yamaze kumugururira imiryango nabonye ati uyu mutama kandi afise amafaranga cyane afise urupango rumwe wogurisha hafi nk'imiliyaridi 2 afise amafaranga cyane amugagara ndiye ndavuga ati mutama ntaco ko yimye amafaranga yanje ko bigenze uko ntaco basi jewe basi ndayahevye ndagiye timugambye gusohora indirimbo yitwa Venera yego uzoyumvirize iyo ndirimbo yitwa Venera nzoshanga amajambo yo kurumemukiye niyake naceshiramo ngo iyo nkoze diri n'aba bossi kabiri gatatu foriso na okipe nukuri jewe hari ibintu bincanga ndakora cyane ariko inoti sindonka Monday to Sunday satira ndondera Mr Money nawe yigira ni waronka gacupa urankoringa ndagasomeko ejo nzogusubiza mwiyi mihanda nta magorofa twama turonka yo guhaha ni waronka gacupa urankoringa ndagasomeko ejo nzogusubiza mwiyi mihanda nta magorofa twama turonka yo guhaha Venera niyahe nime yafonyeye Ziranotse niyahe kode yakozeye Siyoni niyahe mana yasenzeye ndayisenge ngejo nanje ngo ndonkeye mpamvu rinace mvuga uko shemwe amajambo ati Venera byingo Siyoni byingo Ziranotse niyahe mana basenze niyahe kode bakoze kugira bigende kurya bimeze baronka amafaranga nari yumve ndavuga ati mbega Ziranotse kwakoresha abakozi barenga 500 ngaho ibihumbi n'ibihumbi Siyoni kwakoresha abakozi barenga 500 Ziranotse cyangwa Venera kwakoresha abakozi benshi cyane mugabo nk'abantu ntarumva kuva kuyisana y'umunota ntarumva bateza greve ngaha mu Burundi yuko badahembwa niyahe Imana basinze kugira bakontrole amafaranga yabo n'abakozi babo bahembwe kandi neza mugabo nk'abagenda n'umukozi umwe ko umuntu je akaba yarananiye kumva amafaranga 25000 kandi yaramuguze atunga byambabaje cyane kubara akasuzuguro yakugaye cyane yangaye cyane kubera uko nyene yakubwiye ko ntahimvise umuntu amvugira cyane wavutse utagize yagututse je navukiye mu muryango je no kuvuga umuryango mvukamwo nitwifise cyane mugabo kandi je namuze wanje mfise na papa ngira yapfuye 2014 Walisa mama wanje adutunze turi abana bashika hafi bashika 8 papa nawe tugira mugabo jewe mama yaritanze cyane bwa dukure kandi mama je ndamushimira cyane yarapambanye cyane kuvyo
no banageza kubera mama arapambanye arakora amatasha ajya bana bati ntimuze mwigere mwiba nyimba cyo nzoronka muzogifungura uko nyene cyo twebwe twasenya ibintu bitwa ibigorigori bijya bintu vyuma ku bigori ndabibona kandi nibyo twacana baca mu bica cyo gihe twebwe mama agiye mu isoko agasuma irobo cyangwa inusu y'ubwa bigori twajya nka kabiri mama yarapambanye cyane ariko urabona ko nawe uzohava upambanira abakuru bacu batoyi bawe uri mukuru mu muryango canke je urumweretse je ni umwana ngira gatandatu ariko uko bigenda kose urafite batoyi bawe nyuma ndafite batayo banje bari imbere bakiri muhira kwa mama ubona urabiye ku buzima mwaciyemwo hari icyo uzofasha batoyi bawe je nzo papa nako ngerageza kose ko nshoboye kuko mama ubarashaje mama arashaje nta bishasha bya mama wanje mugabo ko ashaje kose ndamubanka mama umuvyeyi ntagurisha kandi umuvyeyi ntagurisha umuvyeyi yamara umuvyeyi nyine One Topaz ufise kahise kateye agahinda ariko biragaragara neza kuri kuragerageza gukora kugira ngo wibagire kiye kinogo wigeze gucamo agenda ndapambana cyane no kuvuga je abantu bose babarangiriye nabi sindabiyumvira ahubwo shira target imbere kazoza ndimwo no kuvuga nta mwanya je ashobora gutakaza niko niyumvira umuntu yanyumviriye nabi cyangwa yavuze nabi ahubwo umuntu yone wana kwangiriye nabi n'umuntu yoba anciye umutwe buryo umutwe ni uri ibintu byinshi cyane uriyumvira cyambere cyangwa ejo nzobaho gute je nka Topaz mbega je nzo tukakataza kanje gute cyangwa bateye banje bazobaho gute kubera jewe ubuzima bwose mbaho je ndabukesha Imana ubuzima bwanje bwose mbaho sikwera abantu ni kubera Imana. Yes, One Topaz uravuze yuko ata papa usanzwe ufise afise kandi na mama ubu tuvugana ageze mu zabukuru cyane mama wawe usanzwe ufise manager ko usanzwe ukora umuziki urawirihira canke ibigenda gute je nta manager mfise cyane kandi abivuze urifasha nijya venera genda isohore byaciye kure cyane je naririmbana mu kabare akabare nyene akazo kwitwa ngo zo kumango kwa komiseri kumuzinda komiseri mse ni komiseri yo kumuzinda bitwa kuri akabe kitwa ngo Kennedy Party kumuzinda niyo mfise niko ndaririmba aravuga ati dogo ndimbo ni gwa hoteye nubwo amahera isohora tego komiseri kandi Imana imumpezagire cyane ronka azongera aronka kabisa Imana imumpezagirire niyo yafashije kugira ndore isori rya audio n'aba promoter nayo bamfashije ni benshi RK TV bakoresha umwanya nawe ubwene tuvugana re muyabira by'urabi navyo mvise RK ngo nta page agifise kandi Imana imumpezagirire twizere ko bizohera bizogenda neza vraiment kandi Imana imumpezagirire pambanye ngira mpambane cyane ugira igandi imbegera hishitse RK bajafari bakoresha umwanya batandukanye ba Karani biraryoshe kuvuga neza umuntu akihari bayimbwa nabo biraza kubashikira amabaryohe kubona uri kurabashimira barafashije cyane none bigaragara neza ko ariyo mpamvu ikiratuma udasohora indi ndirimbo shasha kubera wowe udafite manager canke wimirije kugira indirimbo shasha canke bimeze warahagarikiye hajya nyene kuko iryo ndirimbo wasohoye Venera ku rubuga iramaze ikiringo cy'amezi 8 isohotse hari hageze by'ukuri kwikirikizwa twizere ko hagiye kuzana iyindi ndirimbo shasha canke warahagaritse umuziki bivuye kata ugufasha ufise canke bimeze gute hama jemba narihutije gusohora indi ndirimbo no kuba nta manager mfise kandi njya ndimo kwisura byarabaye ingoma ikomeye cyane nahise abantu bavuga ngo bazomfasha misi avuga ngo umwuga mbere nahise abantu bavuga ngo ni umuntu wa rumogi ngo ni umwana yigira ikirara mwisite ngo nigira umusani gusa maze gusohora iyo ndirimbo ya mbere hano barayikunze aravuga ati wa mwana kumbe turabonye yuko nandira gusema kumbe wa mwana yafise mwana yo kuririmba maze kuri indirimbo ya mbere abenshi bamwe ngo bazomfasha ngo bose bagiye bamwe ngo bazomfasha harimo n'ubu arantera n'ibihumbi bitanu by'ingo 200 mwashonize Imana umunsi mwiza wamfanga zizonzare umuntu ashobora kumfasha oya asikuvuga ngo abafana nabifatiye nta zitandukanye n'amagendamo kandi abantu mbabare n'indirimbo yiwanje za Makamba za Bururi za Cankuzo za Rumonge za Cankuzo nta nyinshi maze kugendamo za Gitega za Makamba za Muyinga za Mabayi ngubana ko ari indirimbo yiwanje nta bindi bintu byose nagiye mu by'amangetengete nizera mu Imana niyo nkuru jina kyondera nko naco ndashikako kiwacu twere nta kintu dufise nta kintu dufise jewe papa wanje no kwitaba Imana nta kintu yansigiye papa wanje byari kunsigira
je papa wanje mu gupfa napero wasigiye nasigiye reka dufate ko yagusize ukuze byonyine yego ibyo ndabishima cyane birakwiye ko papa wanje nasigiye nje ariko nsigira byariwe n'ibisiga mugabo mbyo yansigiye mbye ati uzoshobora kwitondera abantu ushobora n'abantu maze kubona papa wanje apfuye atacu yansigiye naciye mpitamo kuba inuma y'ishamba urukwavu rw'ishamba bironderera ugashobora kumenya ngene rurara ngene rwirirwa ndabishimira cyane abantu bose ama bankurikirana bizumvira kumfasha n'uzoshobora kuma support niko nkora ni One Topaz niko nitwa izina ry'iwanje ni One Topaz Instagram TikTok Facebook ni One Topaz badoshobora kundondera inimero z'iwanje ni 60 500 521 Shiramwo nimero z'iwanje ni 60 500 581 niyo WhatsApp iwanje muri mwandondera niyo nyene bazimvira kumfasha nzaba mukoze cyane. Yes, One Topaz ni cya kintu usabye abantu bari kubarara kino kiganiro. Ikintu je nsabye abantu ko kino kiganiro nukuri abantu baba bakurikirana muziki ndundi bazoshobora kuduha support twebwe tukiri hasi ko twebwe nka twebwe tutaronka aba manager cyangwa ashobora kurenga izo mbibe ko naho twashobora gushika tudati kumena n'undi muntu kuyo ngo bacumwa mu kirundi ngo n'igikere bwira cyingurizo bitera umugere aho noshika atari mwebwe nje mbaye kubera mwebwe niyo mpamvu saba ati abantu bakora kiganiro bazoshobora kuma support cyangwa bayihe n'undi mugenzanje babona yuko ataragera kuko twe tukiri hasi tuba tugayitse cyane twe baratugaya birengeje cyane no musaba Imana muze muradushigikira mu byo dukora ndufasha kabisa. Yes. One Topaz twitege ikindi gihugu gikurikira ryari. Ndabizi cyane gusa ariko ni Imana. Byose nabyizira mu Mana. Ariko urizeza abafana bawe ko uyu mwaka udashaka ko tabaye ikwa gishasha. Uyu mwaka nashaka guhabwa manata ko indirimbo shasha. Abafana bawe baragukumbuye. Gerageza banyarukirize urabe ko vuba kumbure wabaye indirimbo shasha. Abafana barabivuga cyane baye murabona mu commentaire ngo Topaz yabure kuri indirimbo ngo indirimbo akoze iraryoshe. Abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Oman, muri Arabia. Mugabo abafana bose bo ndabashimira cyane mugabo mwamukuye namwe kwiyumvira ati Topaz nagera afise mukaraba mwingine mu nteri ya Brasore. Karaba kuntu baza barakufasha nta manager nta kikwera. No ku radio kuva so ya ndirimbo yatwawe n'abantu no ku radio ntibigeze bankoresha ikiganiro. Ntibigeze banayibuza ku radio nayo. Twawe n'abantu gusa nyene. Nyene gusa kuri YouTube bamwe barayitoa. One Topaz ni cya kintu usaba aba promoter b'u Burundi. Nsaba promoter b'u Burundi canke content creator cyangwa aba journaliste mwaje muradushikira twebwe naho turava naho turashika kuko atari mwebwe naho twova cyangwa dushika canke atari twebwe namwe ntimworonka amuza murakoresha ibiganiro canke muziki niyo ishobora kuboneka atari mwebwe mutadushikiye. Cyo nosaba niko muza madufata mu mugongo twe tukiri hasi ko twe tuba tukiri hasi tuba tugayitse no batugaya cyane niyo madushikira mudufata mu mugongo kandi aba promoter ndabashimira cyane mwe mutumije wacu bigera kure kandi mukadufasha cyane n'udushininga cyane kubera ni mwebwe jisho idufitse igihugu cy'u Burundi. Yes. Murakoze. One Topaz abenshi baravuga yuko ijya ndirimbo ifite amajambo aremereye bakibaza yuko by'ukuri atari wayandikiye. Agace gato ikindi ndirimbo ufise mu mutwe wiyandikiye kugira ngo batahure yuko kumbura ibyo uvuga byose ari ubyandikira. Jeffrey Mujyane we jana yandikiye kandi yega amajambo abantu bayavuga ni benshi ngende mpeje none yandikiye. Niyo mpamvu ushaka ubemeze uririmba indirimbo atari ijya uririmba indirimbo wanditse kumbura uri gusora cyangwa uzosohora kugira ngo bumve ko by'ukuri ari usanzwe yandikira indirimbo. Yes. Abantu kuvuga je ngende mujyane yandikiye kandi je nta ndirimbo nkonga mutwe wanje harimo nk'indirimbo shika amajana 5. Abibaza yuko no bagende moje tabona no bateje nayandikiye izindi genda zifise. Ndafite indirimbo yitwa usavuga izina rya mugabo kanacire kandirimbo. Yes. Bokashi ni blendi my boy korani kiboyo b'umubosi mugabo ni hera mugenzi utayagira bakwita umushenzi kwisi bisaba makashi no gutungara imikashi n'umugambi reka kugara utagira nikinga jewe nzi
kuba mu gahinga badman topas sinzi kwiyemera nambari gunira sinzoguhisha ko ngowe nawe ishe umwotsi nzirikirasha gusa we ngo yamuhonze iPhone ngo amukunde akota Ferrari yigira uwa danje bukeye nyene inzu mpa yanje ubu yabuze n'ijana bari hanze yaya guhonga bankunde je notuma mpfa kugira uwa danje ivyo birabasha guhonga bankunde je notuma mpfa kugira uwa danje ivyo birabasha biteye amarira mama kwiyemera atanicugira biteye amarira mama kwiyemera atanicugira. Yes, One Topaz kubera iki usanzwe ukunda kuri indirimbo zijanye n'ibintu by'ubuzima? Impamvu je ndirimba indirimbo zijanye n'ubuzima ko ubuzima je ndimwo buragoye. Ndaka je vraiment nta kintu ndishikanaho kandi ndababayije cyane. Niyo mpamvu kenshi mu buzima bwanjye abantu benshi bakunda kuri umubiri wanje ngene mbana bakavuga ngo ahe umugera. Ni kintu wowe uri kurakora kizotuma uva mu buzima bubi uri kuravuga kuri ikintu nabandi ko ndakora niko ndakora kandi nivuye inyuma ndiko ndakora cyane nivuye inyuma kandi mubyo niko ndakora ndazi ko bizotera imbere yego kandi mfise ihangiro nini cyane nibyo nzokora kandi bizoshobora guhesha ishema igihugu cyane cy'u Burundi. Yes. Reka nagushimire Topaz, Imana iguhezagire ikukimbire mu mugambi yose urimo. Ndagushimire kandi agukengurukire tuzadusubira. Merci cyane. Yeah.